umusozi ari kubadandaza isabuni mu botike nashobora gufatisha atarafite politike kiruyo muji yitwa uti rero uwo muji yitwa ORG agira amenya abakome amabi agira abakome inde uwo muji bavuze ngo bamubwire ngo yitwa OLG agira OLG. abakome Oleg mu muha umwanya katubirawe yes anyway nuko twagabusere ikiganiro the stars biko twakira umutume wacu Treasure MD tugende kwanza tucara mu kibuga cha terrain synthétique canke centre national ngagara ndaho mungagara centre technique national national naturalize dongagara none dongagara ico kizina nyehe bre ico kiri ni bico CTN c'était ngagara Ngagara. hari indi seteni hari ngaho mu gisagara cya yara Bujumbura muri side yakwe muri hariyo none hari yanyu nanya yo terre zanzwe tekiriki national big kweli ntavyarutse none amakuru ufise akora makuru ufise wewe bibandanyiriza tembe ya petit wowe sasa nuko itariki ya aje kumusaba Mungu rero sasa gira bukebu iyo umuntu bwiki atazi ukamubesha nuko umubesha atavyemye watabyaza ntayiba ntayo murakoze gatwigire jya numvirize oya nanje ntunjariranye nta sanzwe tekiriki national ngaho ihari atari ngaho mungagara warweme ho iri myakangaye iri heyo ngaho mungagara kagani nini yishi ako sanzwe haro kuja kuri 10 iri he nani centre technique national kibana yitoza kwibya abafana mu nyuma twibandanyiriza iyo centre technique nationale ngaha mu ngagara neza kwipave igabura ni ijya lisense wega buri kinaha ipave igabura yo mu ngagara yabajenga ngagara ya kangahe bon ni muri 9 ni muri 9 Voilà, ni muri 9 ni pave igabura rya shure rya bigaba bayo mu ngagara ni kuri ene ngagara hamwe nayo iri hagati ni hafi juste ya Kotebu ni juste uvuye kuri Kotebu zanarija voilà kumutakura ni kampi ni mu bafu urukuraja kumutakura donc haruguru hari kampi hepfo hari wachi uhabona voilà harazwe ajya no mwashwa kwa bigi nyuma yo kurera umupira rero wabaye mu mwaka wahera wa 2024 twigarukire bonge kudutegurira kandi match idasanzwe ubona ko ari match izoba ku magenekerezo ya 12 nijya yejo ni ku munsi w'Imana utimeze guterera ni ku munsi w'Imana entraînement maze gutangura mu bushikasa tuvugana ku munsi we wa hirya yejo no zatangura entraînement ho yaberenga ubonye kuri terrain ya football kuri municipal Jabe bwiza se bwiza pana se municipal Jabe watumye mvuga amakosi wo tumye mvuga amakosi kandi ako jenuhiye kuvyo avuga ni se municipal bwiza pa se en fait ni se municipal bwiza iri mwijabe muga yitwa bwiza nayo navuga ati rero mwijabe ni mwijabe muga se municipal bwiza ubwiri mwijabe niba biri entraînement ya mbere abone ko itabiye abari zo gatandukanye benshi cyane ku munsi wejo naho nyene apeti rwabo ku munsi wejo naho nyene entraînement zarabandanyije kuri CTN Centre Technique National hanyene kuri ndavuga ari yanye muri nefu nyene abone ko abandi batandukanye hari ba Mkombozi wa Merisa ni ba Dramati yarari Arnovic yarari Rinoji ntiyashobora kuboneka ariko ino muzi za kuboneka Dio no muzi za kuboneka bari muri shooting by the way abantu batufasha makuru ya Dio na Rinoji bari muri shooting izindi ndirimbo zabo nunye turavuga na Dio namubwira ati yende mutongiye muri shooting mvayo nza ku kibuga hari yanye iyo undi yarahari hari Joris wo muri Swag Team muramusaba mu gihugu ca etazimikano kanya muramwibuka ari kumwe na Tayana umutambukanye wiwe hata nivyibeshi ku munsi wejo rino munsi entraînement zabandanya ari munsi wa nyuma abo ku munsi wejo aza karuko rero kwijira aza 200 ahasanzwe muri Porto VIP 5,000 nuvuga yuko ni jubile ndavuga yukwizitira canke yugufasha amazovamwe azofasha kanyenkore yaunde muramuzi yigeze kuba amenyeza umugwi wa Vitaro yamenyeje umugwi national w'igihugu yamenyeje umugwi national wa Mavubi mu gihugu cy'u Rwanda yamenyeje umugwi wa APR Real Sport nyinshi Kiyovu Sport nyinshi yamenyeje mukaruka amagayo atameze neza hari amahazova muri urwo rukino aje gufasha ndavuga uwo muvyeyi yafashe cyane umugwi wa Vitaro kuronka ibikombe byinshi gushika saha umugwi wa Vitaro yatumye uronka ibikombe 21 ibikombe 20 kuva babaho Vitaro yabaho no mumenyereza wa mbere yatumye baronka ibikombe byinshi naho mumenyereza babirashobora uyu mugabo arashobora no ko araranze burya nuwa kera cyane gose bigi hariho umuvye ndagacishemwo hari umuvye akunda guteramira ngaho onyi ku butike ngaho nyuma ndi yo ku kazi yitwa gute yambwiye ko yambwije muri secondaire
nzo yawundi yego kabisa yamwikishe muri secondaire uwo muvyeyi urebye n'ukuntu anashaje amusumbya n'ubusaza ibaze abantu baciye muri siporo bazi ko uya ko yagiye siporo nyeze nama byoroshye ndamubwira big ati gerageza ukore siporo nkuko je ndabigenza mugabo urumva ntavyitaho oya weje haswe mugabo bunaraheberanye wabonye nk'uko ejo yagiye agakwa gupfa uno je munsi kamera nzozana izogumi ifata bigi inzoguma ituna inyuma ya Messi Messi yo mu Burundi Messi di Burundi ariko satubi aritamantwe nima bikwiye Sadbiriga yitantrene ariko arakinje gutangaza azokina no nigitega ntigeze ayita entraîner mu garakinye no mu cibito kigeze ayita entraîner mu garakinye kubera iki Big Fizz atagaragara mu bino bintu ari mu Burundi ubwa mbere ntiyaye mu Burundi Burundi mu Burundi ntabyigeze agaragaramo bizagiye kera man ivyabereye muzehe ivyabereye munani siyo ari fizo Uyapana Gitega ni ivyambere byabaye muri centre technique ni hari siyo ngaho ari fizo kweli siyo ari ubwo ndibuka match yagiye centre technique yasanze afite igitara muri gera yaje ava hanze arangururayo ya fizo yagiye kera burya amaze umusafu myaka ibiri agiye mwaka urenga yaragiye so rero mwavyumvise rero uko bimeze ku munsi w'Imana kwinjira mu 2000 muri porto wasanzwe VIP nabwiye lista azokina ku ruhande rw'abaririmbyi sinzi ko nibasubiriramo nta na kimwe turashobora kubisubiramo kugira ngo tubatumire kandi ubwira kandi lista azokina ku ruhande rw'abaririmbyi let me see genda ndabumvisha neza fresh coming okay lista azokina ku ruhande rw'abaririmbyi hariho okay hariho Amiprod MC mwenyewe hariho Anovich hariho Bface on the floor hariho D1 hariho DJP hariho Dramati Emerson Gisa Steve Lomeke hariho Kabos for real hariho Kiriko Akiri hariho Ranji Promoter hariho Rinoji hariho na jewe nyine ubwiwanje hariho MC Andy hariho Mkombozi Lucifer hariho Ngabo Amisi OLG Olege Ugwego Arafro the Raincoat Saint Manager Mamuzi Starboy hariho Walase Wale hariho Mutama Gerard hariho na Zivane n'abazokina na Sadbi of course mwamuvise aba coach ni Bomso muramuzi arimvye muri The Cousin ari kumwe na The Cousin kumwe nande ari kumwe na Arafro ari kumwe na Shani Queen hariho kandi ijo nicegera cyo mu coach hariho kandi no mu coach yitwa coach Glace asamenyeza umugwi wa Rukinzo no mu coach azoba ari karakocha equipe yacu kurane go bakinyi ba Vitaro FC badatu bumvise bakiba Vitaro ntibumve ngo bakibashasha nibajya bakera of course abagikina ariko nibajya bakera nibo benshi so kubande go bakinyi rero ndavuga gwa Vitaro hariho kapiteni Saido ntibazonkiza ntazobari hariho Yamin Selemani ntazobari hariho Kaze Gilbert muramuzi bitaba taza demunga hariho Nkuza Damu hariho kapiteni Juma Mosi muramuzi hariho Girkwishaka Michel hariho Ramadhan Ishasha hariho Kiyo Juma mwakunda kuririmba cyane mu ndirimbo zitandukanye hariho Amid Hassan asanzwe ari mu gardien akongera agafasha equipe nationale ndavuga mu myimenyerezo niwo mu coach wa equipe nationale wa gardien wine Amid Hassan kandi umesha ko mugenzo cyo bayide hariho Manyoka hariho Mbuyijama hariho Malik Jabir hariho Celestophen hariho Kabeya Kongoro hariho Ange Miguel Debo Adolphe Bosingo ni mukuru mute wa Sadbi umva Sadbi bazokera kwande gwacu ha mukuru nabo muto nakine kwande kuba gwa Vitaro King Bares birahinduka Jean Pierre hamwe na Zokira Joseph Jafar Jumapili Fidel nimubona biri kwishaka John abanizo giye tukabasha gushikiriza yuko bazoba bahari ngira twumvirize uwo bita ndavuga Mkombozi Lucifer yamaze kumenyeza ati niho nzobandi D1 yavuze ati niho nzobandi ariko kandi na Dramati your favorite kid yavuze ati niho nzobandi twumvirize tugaruka inyuma ya bano baririmbye ku cyo ashikirije no kuri Mkombozi utangura nawe Tana Victoria siempre abakinyi abakunda umupira itariki 12 kuwa Mungu zoba turi tayari abaririmbyi dukina hamwe n'abakinyi ba Vitaro ba kera abarimo ba Saido harimo ba Wembosuki harimo ya Yamin Suleiman harimo benshi ariko sasa turiteguye pe hanyuma tuzo turibuka tuzo turaterera natwe ku mukocha bikoze bigacika Kanyankore mutama wacu aragwaye kandi yabaye n'umukocha w'intamba mu gamba so
kubera agwaye amara tuzoronka hari ibice tuzotwara umuryango wiwe kugira ngo bafashe hanyuma ikindi nacyo muzoze ni kuri santé technique kazi turinje kajya kubatumira ku rukino ruzobera hano kuri santé technique mu Ngagara ruzohuza abaririmbyi na bitaro urabe kazi kwinjira n'amafaranga ni Dramati hamwe Reka tavuze na amafaranga yo kwinjirako. yavuze avugisha bigira Dramati byaciye bicika. hariho Dramati hariho na Mkombozi mwamwumvise Yes, reka D1. twumvirize D1 navuga gute Santé technique ewana this Sunday map ikomeye kuri Santé technique Ngagara hazaba hariho match ihuza abasitari n'abakukuruke ba Vitaro urahari ibintu uzazimya itara ibyo guhitamwo byo mbere ibara no kuri kwimana tendagiye sana Victoria siempre kuri kwimana bihevye tukasubitse this Sunday map ikomeye kuri Santé technique Ngagara hazaba hariho match ihuza abasitari n'abakukuruke ba Vitaro urahari ibintu uzazimya itara ibyo guhitamwo byo mbere ibara no kuri kwimana tendagiye ila kwa sasa sorry namba moja yani mpaka mbili 5 6 7 sorry nite Shabahungu. Uyu mujamani living legend n'izina ry'Imana. na Big Fizzo Yego nukuri. Umvise ino ndimbo neza. ako yatanga umuziki Indi imaze imyaka 5 yumvirize neza. uyu ntamenyeko the bantu boy yeah this did a twist nenda kawambie sorry kama Fizzo bado mkali wasijali wasubiri mpaka siku ntaiona tu kaburi labda ipo siku